Kuri uno wa kabiri igenekerezo rya gatandatu ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura ryaramutse ryakira uruganda rudasanzwe rw'abungere bose bahurikiye mu ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPEBU. Urwo ruganda rukaba rutahuje gusa abungere bo mu Burundi ariko n'abaje baserukira amashengero yabo ya Pentecote ari mu makungu nko muri Isepake muri Congo, muri Swede, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada n'ahandi. Abo bose bakaba baje muri urwo ruganda. Abo barongozi b'amashengero ya Pentecote bakaba bariko barashimira Imana aho Imana igejeje ikora. Ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura rikaba rikengurikira cyane Imana kubona riramutse ryakira urwo ruganda mu ndwi bariko baritegura guhimbaza yubire y'imyaka 75 iryo shengero rimaze ribayeho. Ndi Pasteur Esron Nizigama ndongo ishengero rya Pentecote ryo mu Kayogoro. Muri kino kiringo akaba ari twebwe duserukira inama nkuru y'abungere mu Burundi. Nico gituma dufashe uyu mwanya w'umunezero. Tunanezerejwe cyane n'imyaka 75 ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura rimaze riri ku bikorwa. Ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura rikaba ari ishengero rikirimwo ubugingo, ririmwo muhemu w'Imana, twese tubikengurukira Imana. Iri shengero ry'i Bujumbura kandi ni ishengero dukunda kuko ni ishengero rikorana neza n'ayandi mashengero ya Pentecote mu Burundi, ishengero rishigikira ayandi mashengero kandi bakabaha impanuro tukanabigirako cyane. Turabakeje cyane kuri uyu munsi mukuru. Ibisigaye tukifuza ko Imana izobana nabo mu bihe byose biri imbere igihe Kristo azoba ataragaruka, bakabandanya kuko imyaka 75 mu buzima bw'ishengero ni mike, ariko kandi abakijijwe, abihanye, abaronsaga kiza ni benshi muri rino shengero. Twibutse kuva kera gushika uno munsi naho rigeze, kandi Imana ikaba yararishigikiye no mu buryo bw'amaboko bw'ibikorwa. Uno munsi akaba ari ishengero koko ritubera akarorero, haba mu buryo bw'umwemu no mu buryo bw'iterambere. Imana ibahezagire. Radio ubutumwa bw'amahoro y'ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPEBU nayo ikaba yari yashitse aho kuri iryo shengero rya Pentecote ry'i Bujumbura kugira ngo ikurikirane uko ivyo bikorwa biriko biragenda.